MT ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wewe hoteza amatwi BBC gahuzamiryango aho uri hose kwisi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbc.gahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turambora mu kanya kuri wa kabiri tariki ya 10 z'ukwezi kwa munani. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yahamagariye abasivile bujuje ibyangombwa byose bemerewe n'amategeko kwinjira mu gisirikare mu ntambara leta irwanamo n'inyeshyamba z'abatigray. Mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima iratangaza ko igiye gutangira kuvanga inkingo za coronavirus za AstraZeneca na Pfizer. Kubera iki? Imibare mishya igaragaye mu cyumweru gishize yuko umuntu wafashe urukingo rwa AstraZeneca ashobora ndetse no gufata urukingo rwa kabiri rwa Pfizer ntagire ikibazo, ahubwo bikaba byamuha ubudahangarwa bufatika. Naho urwego rushinzwe imisoro cyangwa amakori mu Kirundi OBR mu Burundi ruravuga ko rufite umwe mu basoreshwa bafite umwenda w'igihugu urenga miliyari 50 z'amafaranga y'u Burundi. Murabyumva uko byagenze mu kanya muri aya makuru. Ntibibagirwe n'ikinamico runana nkuko bisanzwe buri wa kabiri bibiganiriwe na Mark Niyonkuru. Kaze ku makuru arambuye duhera mu gace k'ihembe rya Afurika. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yahamagariye abasivile bujuje ibyangombwa byemewe n'amategeko kwinjira igisirikare mu ntambara leta irwanamo n'inyeshyamba z'abatigray. Bwana Abiy wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel yavuze ko abanya-Ethiopia bose ngo bashoboye bagombye kwerekana gukunda igihugu kwabo binjira mu ntambara iri kogoza uturere dutatu mu majyaruguru y'igihugu. Mu kwezi kwa gatandatu, guverinoma y'igihugu cyose yatangaje igihe cy'agahenge muri Tigray nyuma yo gutakaza ubugenzuzi bw'uduce tw'ingenzi turimo ndetse n'umurwa mukuru w'aka gace Mekelle. Abantu babarirwa mu bihumbi magana akuwe mu byabo n'imirwano, naho ababarirwa mu bihumbi 400 bo bakaba bugarijwe n'inzara y'umudari. Twashatse kumenya uko iyi ntambara isobanuye rero n'icyatumye igera kuri uru rwego. Mvugana na Padiri Desire Yamuremye, impuguke muri politiki yo ku mugabane wa Afurika. Uyu kiranganje wa mbere ubu yatwara Ethiopia Abiy Ahmed yari kumwe n'aba bantu babatigreye. Mugabo nyuma mu 2018 afashe ubutegetsi azana de reform, amahinduka yo gukora integration yo gushiramwo bose abahumara n'abatigreye bose kugira ngo babe nk'abanyethiopia. Yaciye agira imigenderanire myiza na Eritrea. Hanyuma Eritrea nayo irafise ibintu byo kutumvikana na kiya gice cya Tigray, nukuvuga bari abatwara kera Ethiopia. Nibaza ko bajya abantu b'abatigray babibonye iyi migenderanire bagiye kugirana na nuze na Eritrea, baragize nk'ikintu cy'icoba, batangira rero gukora nka gusaba mbere no kwitwara nk'uko leta yabo federale yo muri Tigray yoba leta ikomeye imbere y'iyonkora no kuri leta ya Ethiopia. Bundi handi hantu inyeshyamba zirwana ziturutse hanze y'igihugu zikaza gutera leta, ariko bo bari mu gihugu hagati, bigenda gutiza imbaraga ziva. Ubwa abatigray baratwaye bafite amafaranga. Ubwa kabiri ntibashobora kubura ahantu bagurira inkoho cyangwa imbunda mu Kinyarwanda, kuko uravye hakurya yabo muri Sudani barasangiye nk'ubwoko. Ayo mugaca nkumbure ubishyira no hejuru ukavuga uti Misiri irafise inyungu yuko Ethiopia itabaho itekanye, kuko bica bituma wa mugambi wa Ethiopia wa muhora wa matara ariko araza bica biba nko mu Cyongereza standby. Nibaza yuko rero hariho ku ruhande rwa Sudani no ku ruhande rwa Misiri hariho abantu bagurisha ibigwanisho kuri leta federale ya Tigray. None birashya bishyira hehe rero, kuko urabona kara karere ko mu ihembe rya Afurika na karere gasanzwe kajegera, urabona muri Somalia umuntu ashobora kubyitega ko byarangirira hehe, bashobora kubona igisubizo bakumvikana cyangwa bishobora gukomera ahubwo kurushaho. Nkumbure wenda bo abamuharana Tigray bari nk'abantu bavukana, mugabo burya za nyungu zo hanze iyo zigiye kujamwo abo bantu barasubiranamwo bakaryana. Asmara ifisemwo inyungu z'uko impunzi zabo nazo zo kwitegura kugira zibatere, yibaza ko zoca zitaha. Kandi ugacuraba Ethiopia na Somalia, nta wuzi uyu munsi imigenderanire abatigreyo bafitaniye n'abatigreyo muri Somalia. Igero ukavuga uti
abajejwe gucungera amahoro ku isi batabibangukiye n'ingoga turashobora kugira akarere gasubiye muri ya ngendo y'imyaka 1981 na kabiri aho amaleta agenda akadisiparisa nasubire kubaho nka Somalia. Uravye inyungu isi yose ifise kuri Ethiopia nibaza nibizogera ngaho ngira ngo bazogirana ibiganiro kugira barabe bogumizaho leta federale. Perezida Putin yategetse minisitiri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi bw'igitaraganya kohereza abandi bantu bazimya inkongi mu gace kanini ka Yakutiya muri Siberia mu guhangana n'inkongi yibasiye ishyamba muri ako karere. Abategetsi basobanuye uko ibintu bimeze muri Yakutiya na ikuriye bituranye nk'ibikomeye cyane by'umwihariko. Kugeza ubu muri uyu mwaka kilometero kare cyangwa kilometero kwadrato mu Kirundi zirenga ibihumbi 80 z'ishyamba zarahiye mu Burusiya. Wa gatandatu ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'ibyogajuru NASA cyavuze ko ku nshuro ya mbere umwotsi uva ku nkongi ya Yakutiya wageze no ku gasongero k'amajyaruguru kari mu birometero 3000 uvuye kuri iryo shyamba. Kuwa mbere rero w'iki cyumweru Loni yatanze inkuru zikomeye cyane ku ngaruka zimwe ziterwa n'ihindagurika ry'ikirere. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda Minisiteri y'Ubuzima iratangaza ko igiye gutangira kuvanga inkingo za coronavirus za AstraZeneca na Pfizer. Umuyobozi w'ikigo cya leta gishinzwe ubuzima RBC Dr Sabin Nsanzimana yasobanuye ko abantu batahawe urukingo rwa kabiri rwa AstraZeneca ubu bashobora guterwa urukingo rwa kabiri ariko rwo mu bwoko bwa Pfizer, ngo kubera ko ubushakashatsi bwerekanye ko imvange y'izo nkingo itanga ubudahangarwa bw'umubiri buri ku kigero cyo hejuru. Indi mpamvu yo kuvanga izo nkingo ebyiri ngo nuko iza AstraZeneca zabaye nke mu gihugu. Inkuru yo irambuye tubaza umunyamakuru wacu uri Kigali Yves Bucyana. Ubutumwa bwatanzwe n'umuyobozi w'ikigo cya leta gishinzwe ubuzima RBC Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko harimo gutangwa inkingo zo mu bwoko bwa Pfizer ariko ko n'abahawe urukingo rumwe gusa rwo mu bwoko bwa AstraZeneca nabo bagomba guhabwa urwa kabiri ariko rwo mu bwoko bwa Pfizer. Avuga ko ubushakashatsi bumaze kugaragaza ko izo nkingo ebyiri kuzihuza bitanga ubwirinzi bwo ku kigero kiri hejuru. Birashoboka ko umuntu yaba yarafashe urukingo rw'ubwoko runaka akaba ku nshuro ya kabiri yafata urundi. Byagiye bigirwaho impaka cyane, ubushakashatsi bumaze igihe bukorwa, ariko kugeza uyu munsi wa none ndetse n'imibare mishya igaragaye mu cyumweru gishize yuko umuntu wafashe urukingo rwa AstraZeneca ashobora ndetse no gufata urukingo rwa kabiri rwa Pfizer ntagire ikibazo, ahubwo bikaba byamuha ubudahangarwa bufatika. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize u Rwanda rwatangiye gahunda idasanzwe yo gukingira COVID-19 hagamijwe gutanga inkingo ku bantu basaga 300,000 bikazafata igihe cy'ukwezi n'igice. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo u Rwanda rwatangiye gukingira COVID-19 hakoreshejwe cyane inkingo zo mu bwoko bwa AstraZeneca, ariko nyuma yaho igihugu cy'Ubuhindi gihagarikiye kohereza izo nkingo mu bindi bihugu kuko nacyo cyari gifite ubwandu bwinshi, byatumye hari umubare w'abantu utaratangajwe na Minisiteri y'Ubuzima batabonye urukingo rwa kabiri rwa AstraZeneca. Kugeza ubu mu Rwanda abantu 622,695 nibo bamaze gukingirwa COVID-19. Iri BBC gahuzamiryango ariyumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri BBC gahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave ndetse no kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. Saa moya zirenzeho iminota 12 zirenzeho iminota 39 mu Rwanda no mu Burundi. Hano i London ni saa 11:39. Ni Prudence Nyuba. Mu kanya turakomeza ku makuru arambuye nyuma y'akaruhuko. BBC gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Abarwanyi b'abatalibani bafashe umurwa mukuru w'intara ya Farah iri mu majyaruguru ya Afghanistan. Uyu ni umurwa mukuru w'akarere wa karindwi uguye mu bugenzuzi bw'inyeshyamba mu cyumweru kimwe gusa cy'itakaza ryihuse.
abategetsi ba Afghanistan baravuga ko perezida Ashraf Ghani yayoboye inama y'abategetsi ku rwego rwo hejuru bemeye kwishyira hamwe mu cyo bise ingabo za rubanda zamagana abarwanyi. Umuyobozi w'urwego rushinzwe ubugenzuzi bw'ubutabazi bwa kiremwamuntu muri Loni, Michel Bachelet, aravuga ko ibitero by'aba barwanyi b'abatalibani muri iyi mijyi byateye ubwoba bukomeye, anabasaba guhagarika imirwano bagasubira mu biganiro. Imiryango itera inkunga yo iratanga impuruza ko abasivile babarirwa mu bihumbi bishwe cyangwa se abandi bagakomerekera muri iyi mirwano. Dusubire mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi. Urwego rushinzwe imisoro cyangwa amakori mu Kirundi ruravuga ko rufite umwe mu basoreshwa bafite umwenda w'igihugu urenga miliyari 50 z'amafaranga y'u Burundi. Umuvugizi wa OBR Stani Ngendakumana avuga ko iperereza ryakozwe n'iki kigo ryagaragaje ko uwo musoreshwa yamaze imyaka ikabakaba 10 atishyura imisoro isabwa n'amategeko. Navuganye na bwana Ngendakumana rero ntangira mubaza ukuntu aka kayabo k'amafaranga yose angana gutya yarinze arigiswa. Byagiye kuboneka biciye mu gisata cy'amatoza y'ikigo OBR kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012, aho bonetse neza yuko uyu muntu hariho ibidandazwa yoba yarindije bivuye mu bihugu bibanyi nka za Kenya n'ahandi atabirihiye neza amakori n'amatagisi bijyanye. Hanyuma amatohoza ashika yuko uyu muntu ategerezwa kuriha amande hamwe n'amakori n'amatagisi bijyanye. Icyo gihe yashika ku miliyaridi 8. Kuva icyo gihe rero inyifato y'uwo mutangakori kwabaye uguhagarika imigenderanire n'ikigo OBR hari mu mwaka w'ibihumbi 2012. Hanyuma kuva icyo gihe nta telefone, nta nimero novuga adresse yiwe yasubiye kumenyekana kugira ngo agume aganira n'ikigo OBR bumvikana ingene ashobora kuriha ayo makori n'amatagisi. Aracyakora ubwo bucuruzi muri iki gihe? Muri iki gihe nta wovuga neza yuko akora ubwo bucuruzi, ariko kuva iryo tangazo risohotse mu kigo OBR twaramwakiriye. Urumva umuntu amaze kuvuga arakubwira yuko yahagaritse, nta wo kwemereye ibyo umuntu avuze. Niba bimeze gutya umuntu ashobora guherana amafaranga angana gutya miliyari zirenga 50 y'amafaranga y'u Burundi, amafaranga menshi cyane, niwe wenyine uburyo ikigo cyanyu kigenzura imisoro gisanzwe gikora ntabwo byerekana ko harimo imikorere idahwitse? Nabasiguriye neza yuko mu miliyaridi 52 y'amafaranga y'amarundi harimwo amande nayo afitiye ikiga cya leta biciye muri amakori n'amatagisi, ko mu Kirundi wacu tuvuga guherana, no kuvuga kuba waranze kuyariha burundu. Ubu rero turi mu ntambwe yo kwishyuza, twizeye neza yuko uwo mutangakora azoyishyura, ariko siwe wenyine, hariho n'abandi abatazashobora kuyishyura. Muzabafatira ibihe byemezo? Itegeko rivuga yuko umuntu atashoboye kwishyura igihugu gifata ibyo atunze. Komisiyo y'amatora muri Zambia iravuga ko ibintu byose biri mu buryo kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu ku wa 4 azabe yigenga ari mu mucyo kandi aboneye. Itangazo ry'iyi komisiyo rikurikiye kunengwa n'amashyaka atavuga rumwe na leta ko aka kanama katakurikije inzira zose zituma urutonde rw'abagomba gutora rugenzurwa ku buryo bwigenga. Abapolisi n'abasirikare badafite intwaro babarirwa mu bihumbi bazaba bari ku mihanda ku munsi w'amatora mu kugenzura ibiro by'amatora. Abakandida 16 bari guhangana gutegeka Zambia, kandi umukuru wa komisiyo y'amatora akaba yasezeranyije ko abanyazambiya bazamenya uwatsinze mu gihe cy'amasaha 72. Uyu mwanya w'ikinamico Urunana, abayitegereje umwanya no wanyu. Ubanza Claire inzozi zo korora itungo rye bwite agiye kuzikabya. Hagati aho Felicien arashyize abwira abashiki b'ikibazo amaranye iminsi.